Iyi message ije kuvugana n'umuntu wese. Iyi message ije kutubwira ngo turimbure ku bikorwa byacu. Iyi message ije kutubwira ngo turimbure ku majambo yacu. Iyi message iduhamagarira twese kwiyumvira ngo mbega muri uyu mwanya ndiko nkora iki? Mbega uyu mwanya igikorwa ngomba gukora kimeze gute? Mbega uyu mwanya igikorwa ngomba gushitsa mbega gifise ubwoko buhe? Mbega uyu munsi jewe mpamagariwe gukora iki? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe bene data dushobora guca mu bihe tukavuga ngo mbega jewe ibintu bishikiye muri buno buzima mbega ni ibihe? Birashobora gushika aho umuntu yibaza icyo kibazo. Mbega Mana kubera iki jewe ibi bintu binshikiye? Mbega Mana kubera iki ibi bintu ari jewe bibayeko? Mbega Mana kubera iki uri kuncisha muri ibi? Rimwe na rimwe tukahindukirira Imana tukabona umenga ni Imana yabiteye. Rimwe na rimwe tukabona umenga ni Imana yabishatse ko biba. Ariko mugabo rimwe na rimwe turaba kuri ivyo biriko biradushikira akaba ariyo resultat, akaba ari wo mwimbu. Ariko mugabo ntiturabe ngo dusubize amaso inyuma tubone imbuto dushobora kuba twarabivye haciye amezi, haciye umwaka, haciye imyaka. Ugasanga rero ivyo turiko turimbura uyu munsi, ariko mugabo vyabayeho, hari imbuto yatewe, imyaka iraheze, iminsi iraheze, amezi araheze. Tukaba turiko turahamagara Imana ngo Mana ngirira ibi, nkorera ibi, Mana ntabara mvana muri ibi. Ariko mugabo ntiduhindukiza amaso ngo turabe ko atari imbuto dushobora kuba twarateye muri kahise. Uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugende nk'abantu b'ubwenge, ngo tureke kugenda nk'abantu b'ibipfu. Ijambo ry'Imana niko riza rikatubwira tugende nk'abantu bafise sagesse, abantu bafise ubwenge. Kuko Imana twakurikiye mu migani yo nyene yisigura nka bwenge. Nukuvuga rero twebwe turi abana ba bwenge. Nico gituma rero ku munsi dukwiye kwama turiko turisuzuma, dukwiye kwama turiko turiraba, tuwavuga ngo mbega niko nitwara nka bwenge, niko nitwara nk'umwana ava kuri bwenge, mbega niko nkora nk'umwana akomoka kuri bwenge. Ico ni kibazo dukwiye kwibaza. Bene data, igihe Imana yarema ikarema iyi si, ntiyayiremye gusa kugira iyireme, ariko mugabo yayiremye irashiraho novuga n'ingingo ngendegwa ko zidahinduka. Iyi si Imana irafise ingene yayishizeho. Iyi si irafise ivyo bita ama principe n'amaloi bigenderako. Hari ibintu bitazohinduka naho ora rurasenga, naho ora rurisonzesha, naho ora rurakoma iduru, naho ora ruragira iki, bitazopfa bihindutse. Ehe nawe izuba riraka kandi rifise aho ryakira, rifise iyo riva, rifise aho rirengera, rifise igihe cayo, rifise aho umwanya wo kuza, ariko mugabo rifise n'umwanya wo kugenda. Ibihe byacu tubamwo bifise ingene bikozwe. Wowe naho wora rurasenga ntushobora kuvuga ngo uyu umunsi umwe uhinduke amasaha 12. Ntibishoboka. Azokwamara saha 28 kandi azogenda kurikirana kujya nyene agenda arakurikirana. Wowe nta ruhara ubifitiye, ariko ni Imana yabishizeho. Ivyo nibihinduka nibizokwigera bihinduka. Kubera iki? Hari itegeko Imana imaze kurema iminsi yashizeho, akaba ariryo tegeko mu Gifaransa bavuga ngo ni la loi des temps et des saisons. Nico gituma hari ici, wewe naho ora rurasenga ici rizokwama ari ici. Igihe c'imvura kizokwama ari igihe c'imvura. Nukuvuga ivyo ntibihinduka. Iyo dufashe ahantu fata aka kantu nkagaterera karaza kugwa, ntigashobora kuguma hejuru. Kubera iki? Hari itegeko ryo mu kirere Imana yamaze gushiraho. Wewe wovuga ngo ugira uguruke, nibikunda wewe nka wewe ntushobora kuguruka ucumanuka
ntibikunda. kubera iki? hariho itegeko Imana yashizeho ryitwa la loi de la gravité. Yesu ashimwe cyane. ayo n'amategeko agenga isi. nawe wora uravuga ngo bana ngo urumva ngo bana ngo ngo je ngo ndi mu mpwemu, babandi bahora baja mu mpwemu nyene, wumva akumva yoguruka. sha guruka, ariko mugabo principe z'Imana rizihinduka. tuzogutora wamanyaguritse. hari amaksida ahora ashika, umuntu akagenda nko kuri etaje hariya kubera yuzuye mpwemu akumva ebana ya jewe nsumba abamarayika. nimba abamarayika baguruka urabibona, nanje ngira nguruke, akaca variya kuri etaje yo. kubera iki? kubera ari amategeko ngenderwako. hari ivy'Imana yashizeho bitazopfa bihindutse. hari ivy'Imana yashizeho bitazopfa bihindutse. kandi ngira ndakubwire, ivyo birakora mu buryo busanzwe, mu buryo naturel, ariko mugabo kandi no mu buryo bw'impwemu birakora. birakora. ivyo vyose ni Imana yabishizeho. rero muri ivyo vyose yashizeho k'Imana, hariho rero icyo ukwiye kumenya. uyu munsi akaba ari cyo ngomba kuvuga. nashatse kukwereka ingene ibintu bikozwe, ariko icyo ngomba kuvuga uyu munsi, hari itegeko utakwiye kwirengagiza mu buzima bwawe bwa misi yose. ukwiye kwa muri kuriyumvira. Imana ntiyarishizeho gusa, ntizorihinduka, ariko Imana igusaba kugira icyo urikoreye. ufise responsabilité, ufise icyo ubikoreye, ufise icyo uhamagariwe kubikorera. kubera iki? kubera Data nuko yabishinze. Yesu ashime cyane. iryo naryo ni itegeko canke ni bwiriza, sinzi ingene nobisigura, ariko mugabo ni loi y'ukubiba ukimbura. Haleluya. urabiba ukimbura, niko bimeze. iryo ntidukwiye kubyirengagiza, iryo ntidukwiye mu buzima. iryo mumenye ubuzima bwacu bwa misi yose. ubuzima bwacu ushake ubimenye n'ubimenye, ubuzima bwacu bwose bugizwe no kubiba no kwimbura. mwene data ubimenya, ariko mugabo Imana ishimwe no munsi urabimenya. kumbure wahora utabizi, ariko uyu munsi ndashaka by'ukuri wugurure amatwi yawe, wugurure umutima wawe, wumve by'ukuri kwiri jambo by'ukuri rije kudukangura, rije kutushira ku murongo, rije kutwereka ingene dukwiye kwama turiko turarimbura ku buzima bwacu bwa misi yose. dukwiye kugenda nk'abanyabwenge, dukwiye kugenda nk'abantu Imana by'ukuri, Imana twegamiye by'ukuri. uko imeze natwe itubwira ngo namwe niko mukwiye kumera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. kubiba no kwimbura. mbega uyu munsi uri kuba ubiba iki? uri ko wimbura iki? Haleluya. muri Galatiya igice cya 6 umurongo w'7 n'umurongo w'8. munyumvirize neza aya majambo, muyumve neza. atangura aya majambo, atangura avuga ngo nimuzimire. iyi jambo rije ritangura gutyo, quelque part ni nk'uko bagomba kudukangura, ni nk'uko bagomba bariko baravuga ngo hari ibintu mwariko murirengagiza, hari ibintu twariko turirengagiza, hari ibintu tutabera amaso, hari ibintu tutabera amaso, hari ibintu twagenda umenga ntibibaho, ariko mugabo baje kuvuga ngo nimuzimire, nimuzimire, nimwibeshe, niwibeshe mwene data, niwibeshe, nuzimire. Yesu ashime cyane. aya majambo aje kubwira ngo umve, uyu munsi baje kubwira ngo oya yaco niwibeshe, ariko mugabo
kandi ntuzimire kuko ngo Imana nticokogwa. Abo ni gute aya majambo ashobora gutangura gutyo? Bwa bundi birashoboka yuko dushobora kuba twarakurikiye Imana, ariko mugabo tukaba turiko turacokora Imana tutarinze no kuvuga, ariko mugabo mu byo turiko turakora tukaba turiko turacokora Imana. Imagine ni wiyumvire nawe aya majambo, ibi bintu bitanguye, ibindi bitaranakurikira, ngo Imana ntizimire, Imana nticokogwa, Imana nticokogwa. Haleluya. Mu yandi majambo ni nk'uko hariho abantu bacokoye Imana, ni nk'uko hariho abantu bashobora mu buryo bucanga ubundi bashobora kuba baracokoye Imana. Haleluya. Iri jambo mu gifaransa bavuga ngo somoke. Urabona, uramaze kumva umuntu akubwira ngo abantu ngo yaco unyimoka? Nimora muvyumva? Yaco unyimoka. None abakubwiye ikintu ciza habanamba, nuko aba yasomye umutima wawe, nuko aba yasomye aba ari karabona ivyo uri kurakora bitari vyiza ku buzima bwiwe. Haleluya. Rero aya majambo avuga ngo yaco ucokora Imana, kuko Imana nticokogwa. Haleluya. 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 Bakaca rero bakurikiza rero aya majambo, kuko ngo icumuntu abiba cyose si kimwe, si bibiri, si bitatu, icumuntu abiba cyose azocimbura. Finalement, igihe nirengagije icyo Imana yambwiye gukora, nkacirengagiza, nkibaza ko kitabaho, mba ndiko ndacokora Imana. Hanyuma avuze ngo ico naco, ico nza kubiba ndacimbura. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko ico umuntu abiba cose azo kwimbura, azo cimbura. Mbega iyi mbuto bariko baravuga, kuko bariko baravuga ururimi rw'umurimyi, aha bariko baravuga mu rurimi rw'abarimyi. Abarimyi bashobora kuvyumva cyane kubera bariko baravuga nyene muri terme canke mu rurimi rw'uburimyi. Ariko mbega bashaka kuvuga iki? Mbega umuntu abiba iki? Ariko iyo bavuga imbuto umuntu abiba, no kuvuga ni ibintu bitandukanye. Shobora kuba ari iciyumviro, shobora kubiba, shobora kuba ari amajambo ndiko ndabiba. Iyo ni imbuto ndiko ndabiba. Bishobora kuba ari ibikorwa ndiko ndabiba, ibikorwa mu buzima bwanje, ibikorwa mu muryango wanje, ibikorwa mu bandi. Izo zose ni imbuto, n'ubwoko bw'imbuto mba ndiko ndabiba. Ishobora kuba ari imbabazi ndiko ndatanga nk'abantu, umenye iyo ni imbuto uri kurabiba. Kuko mwibuke yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo nutatanga imbabazi canke nutababarira ngo na wewe ntuzobabarirwa. No kuvuga rero n'igihe ntazobabarira, menye yuko hari imbuto nteye yuko utababarirwa, nanje sinzobabarirwa. No kuvuga rero hariho imbuto. Mbega imbuto ni iki? Imbuto bisigura ngo n'uyo mwanya ndiko ndatanga, umwanya ni ntanga. Haleluya. Umwanya m'ikintu ni imbuto ndiko ndabiba. Yesu ashimye cyane. Ni umwanya ndiko ndabiba.
mbega umwanya wanje umeze gute, mbega umwanya wanje ndawukoresha gute, mbega umwanya wanje imbuto ndiko ndatera yo muri ubu bwoko bw'umwanya mbega imeze gute. Ubwo ni ubwoko bw'imbuto. Ni haleluya, ni effort nkoresha, ni gihe ndiko ndakoresha inkomezi mu gukora iki kintu. Iyo ni imbuto ndiko ndakora, ni imbuto ndiko ndabiba. Mbega imbuto ni iki? Nayo mafaranga ndiko ndakoresha kumbure ngomba kuyakoresha mu mugambi, ni imbuto nteye kugira izokwimbuke. Ni ukuvuga rero ubuzima bwacu bwose bwa misi yose ni ukuvuga bugizwe no kubiba no kwimbura. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Kandi mumenye ngo iri tegeko ryo kubiba no kwimbura mutahure yuko n'Imana yonyene, n'Imana yararikoresheje. Ehe nawe yarabivye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, imubiba muri twebwe kugira isi icungurwe. Imana yabivye Kristo kugira ngo twebwe twimbuke, turonke ubugingo budashira. Yohana 3:13 bavuga ngo iki? Kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, arigo gwatumye itanga umwana wayo, itanga ibiba umwana wayo, ngo kugira umwizera wese aronke ubugingo budashira, umwimbu ubugingo budashira. Iyo Kristo ataza nta bugingo budashira twari kuronka, ariko Imana yabivye Kristo kugira twimbure, twebwe twimbuke, twimbure iki? Ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane, ubugingo budashira. Haleluya, haleluya. Nubu ndasubiyemwo, uriko ubiba iki kugira ngo ejo uzokwimbure? Ivyo turiko turimbura uyu munsi ni gikorwa cy'ukubiba cyamaze kuba. Nico gituma udakwiye kuvuga ngo mbega mani ibi ndiko ndacamwo, mbega mani ibi biriko birambako ni biki, ariko mugabo ukwiye kwiyumvira ngo mbega niyihe mbuto nabivye. Hanyuma imbuto uri kurabiba uyu munsi niyizokwimbuka ejo muri kazoza. Mbega uyu munsi uriko ubiba iki? Uriko ubiba iki? Ndashaka duhagaze rero kuri aya majambo, ntitwayahejeje, ariko bavuga ngo ntimuzimire, Imana nticokogwa, ngo nk'uko umuntu abiba ico abiba cose arico azokwimbura, ngo ubiba mu vy'umubiri azokwimbura mu mubiri, ariko ubiba muri mpwemu azokwimbura ubugingo budashira, azokwimbura ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane. Mpagaze rero kuri aya majambo, ndashaka dukuremo ivyiyumviro bitandukanye bihagaze kuri aya majambo. Icambere ukwiye kumenya, imbere y'uko umuntu abiba hariho iciyumviro camwitangiye. Umurimyi ntashobora kwaduka ngo uyu munsi nane reka nje kubiba, oya, ariko mugabo hariho iciyumviro yabanje kugira, hariho iciyumviro yabanje kugira. Imbuto iyo ariyo yose mu buzima bwacu, iyo ariyo yose, ngira ndakubwire ngo imbuto iyo ariyo yose duhamagariwe kwanza kwiyumvira, mbega ubwoko bw'iyi mbuto ngira mbibe nubuhe. Umurimyi niyadukiza ngo bana ngo urumva ngo bana ngo ino musi ngo navyutse ngo bana ngo ngomba ngo kurima ngo kubiba ngo ngira nteragire, oya. Umurimyi aravyiyumvira, nikimenyamenya mu kuvyiyumvira arategura terrain arategura terrain, akayirima, akakura mugwiri,
agaturira bijya vyatsi, akayitegura. Haleluya! Akayitegura. Nukuvuga rero ibi byose biza mu ijambo rimwe, abanza kugira iciyumviro imbere yuko aza kubiba. Imbere yuko aza guteragira abanza kugira iciyumviro. Uyu munsi rero ngomba kukubwira ngo mbega uriyumvira ku kintu ugomba kubiba? Mbega uraciyumvira ko? Mbega uriyumvira ku mbuto ugomba kubiba uyu munsi? Mbega uriyumvira ku cyo ugomba kubiba? Mbega uriyumvira ku bwoko bw'imbuto ugomba kubiba? Erega hari abantu bashaka kuja kubiba ahantu batateguye tere, ariko mugabo imbuto ishaka iba ari nziza, ariko itatewe mu ivu ryiza ryateguwe, iyo mbuto ntaco izokwimbura, izokwimbura nyene kubura. Mbega uyu munsi naho turiko turavuga ko hari ukwimbura, ukubiba no kwimbura, uyu munsi mbega uyu munsi mu mutima wawe, kuko hariho iciyumviro gihera mu mutima wawe, hameze gute? Si ibintu bihagaze kubera bavuze yuko ari ukubiba wimbura uca utangura ebana ngo erega ngo ntabivye ngo sizokwimbura. Haleluya! Kugira juste bakubone. Ariko mugabo ngomba kuvuga ngo mbega motivation yawe mu mutima wawe ni yihe? Haleluya! Kuko ngira ndakubwire ngo naho bihera, kuko umutima wawe iyo utateguwe neza ubiba imbuto zitarizo, hanyuma zizokwimbura ibitari vyo. Ariko vyose bihera mu ciyumviro. Mbega ivyiyumviro vyawe bimeze gute? Indani hiwawe hameze gute? Hameze gute? Hameze gute? Nico gituma Paulo yabivuze mu Bifilipi igice ca 4:8. Haleluya! Yaravuze ngo mu Kirundi, reka ndabisome mu Kirundi. Haleluya! Mu Kirundi mu Gifaransa muriko murabibona, ariko mugabo ndashaka kubisoma mu Kirundi. Ndashaka mwumve ivyo dukwiye kuba turiko turiyumvirako. Ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ivy'igikundiro vyose, ivyo gushimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, aba ari vyo mwiyumvira. Soit l'objet de vos pensées. Mu mutima wawe imbuto uri kurabiba uyu munsi ni iyihe? Mbega ubwo si urwanko ruri mu mutima wawe ruganje? Ubwo mu mutima wawe nuri kurabona babandi ngo urumva ngo nibo bazibiye iterambere ryawe, urumva ivyo nivyo vyuzuye, nivyo umeditako, urumva. Ariko mugabo nje kukubwira ngo umve, Yosefu yatawe na bene wabo, bene se Yosefu aratabwa, ariko mugabo nta na rimwe yigeze abona yuko bariya aribo nkomoko y'ikibazo arimwo. Ariko yavuze ngo si mwebwe mwabigize, ariko mugabo ni Imana yabishatse. Va ku bantu. Umutima wawe si pubele. Kura ubwo bucafu mu mutima. Bamwe bagwaye imitwe itahera kubera kwiyumvira abantu. Wibaza ko uwo mutwe ari normal, ariko raba ivyo umeditako, ngo bana ngo je ngo bajyaho nibo bandiye ngo nibo bantwaye irya soko. Wewe ninde yo gutwara ari irya soko Imana yashatse kuri guha?
va ku bantu, kura abantu mu mutima wawe. Aba bene wabo ba Yosefu, bene se na Yosefu, Yosefu abibwiriye iciyumviro yuko yarose, ariko mugabo mu mutima wabo bahavunjamwo ibindi. Kagiye kudusumba, kagiye kudutegeka. Bivamwo urwanko, bivamwo jalousie. Kura izo nsaku mu mutima wawe, kura urwo rwanko mu mutima wawe. Raba ingene ku munsi buri kuravuga abantu, uvuga abantu. Wabuze ibindi vy'Imana uri kuri wo kwiyumvirako ko batubwiye ibiri honorable, ibiri vrai, ibifeza l'objet de louange. Wabuze uriko umwanya ni muto mwene data, umwanya ni muto, umwanya wo kubaho ni muto. Kandi ngira narakubwire ivyo vyiyumviro bibi udutabikura mu mutima wawe birakwica. Hanyuma iyo mbuto izokwama. Bamwe niho rero hava ibigwara ibi na biriya. Kubera iki? Iciyumviro kirakura. Ariko uyu munsi data, wiyumvire bizima, wiyumvire vyiza, ivyiyumviro vy'ijuru, ivyiyumviro vy'iteka, ivyiyumviro vy'iterambere, ivyiyumviro hewe wa mukolege wa naka yacu mubeshera, kuko wewe promotion yawe niva mu kubeshera abandi, ariko iva mu gukora neza. Hewe ico bivye uzocimbura. Sinshobora kubiba nabanje kwiyumvira ico ngomba kubiba. Uyu munsi imbuto ukeneye kuyiyumvirako. Uyu munsi imbuto ugomba kubiba ukwiye kuyiyumvirako. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kabiri, iri jambo cangira ibwirizwa ryo kubiba no kwimbura rikora mu madomene yose agize ubuzima bwawe. Agize ubuzima bwawe mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'imigenderanire, mu buryo bw'imico yawe, mu buryo bw'abagenzi mujana, mu buryo bw'abagenzi mukorana affaire, mu buryo ingene witwararika umuryango, mu buryo ingene ukora ku kazi, mu buryo ingene ujera umwanya wawe, mu buryo bw'ibikorwa vyawe, mu buryo bwo mu mutima wawe. Ikora ibi bintu, bikora hose. Kandi nje gukosora abakizwa. Igihe rimwe na rimwe, hari igihe ibintu byose twibaza ngo Imana, hari igihe twibaza ngo Imana ni Père Noël. Bigira bigende neza, dende neza. Oui, ni vyiza. Ibiva ku Mana byose ni vyiza, kuko twatumbereye Imana. Ariko mugabo ngira ndakubwire ikintu cyose kiri mu Mana gihagaze mu kubiba no kwimbura. Mbega kuri kuravuga ngo bigira bigende neza, Imana ikaba yakubwiye ngo banza ugende uje gutunganya na mwene data, uri kuratunganya nawe. Ariko uyu munsi uri kura bigira bigende neza, bizoca he? Haleluya. Mbega mwari muzi yuko n'ukwizera, ukwizera, mbega mwari muzi yuko kwizera ari ingaruka y'igikorwa umuntu yabanje gukora? Hari imbuto yabanje kubiba. Imbuto nayo niyo mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ukwizera
nukumva kumva iki? Ijambo rya tonto, ijambo rya oncle, ijambo ry'Imana. Nukuvuga nutabiba mu ijambo nuzokwimbura ukwizera. Oya, kwizera si ibintu vyiyadukiza. Oya, ni resultat y'igikorwa kiriko kiraba muri wewe. Ico nahandi kiba ni igihe nicaye Mana mu ijambo, jambo, 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 jambo. Ivy'Imana rero twabifashe umenga ni buto bafyonda, ni automatique, ni vya vyuma automatique. Yesu mu kugaburira abantu 5,000 yabanje kubwira intumwa ngo babe mufise iki? Udufi 2 n'imikati 5. Wanyumvise? Ijya yari imbuto kandi yarimbutse. Ushaka multiplication ariko mugabo none imbuto ufise niye? Imbuto ufise niye? Yesu rimwe na rimwe kenshi d'ailleurs yaravuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije. None wibaza yuko kujya kwizera kwa bajya abantu bamugurutse babandi bagakira ingwara, wibaza ko kujya kwizera kuva mu ibarabara mu muyaga ngo twizere ngo bana ngo ivu ngo bana ngo kwizera bizera mu muyaga? Atajambo ufise nta kwizera uzogira, uzokwizera ibindi. Ariko mugabo imbuto ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo ry'Imana uri kubibiki? Uyu munsi mu buryo bw'imwemu uri kubibiki? Vyose ni semence, ariko kandi izo semence zirazana umwimbu. Haleluya. Ikigira kabiri nuko bambi ikigira gatatu nuko bikora kuri bose. Nta muntu numwe ariko aravuga ari hano avuga ngo ivyo ndibi ndaba. Kandi ngira navuge ngo sabantu bari hano gusa, ariko mugabo n'abantu bose. Hanyuma kandi sabakizwa gusa, ariko mugabo n'abadakijijwe. Ibi bintu nukuri mu buzima bwabo, kuko ni loi universelle. Nta numwe ari dispense, kuko ubuzima nimba ukiriho, ubuzima bwawe bugizwe no kubiba no kwimbura. Ivyo ubimenya utabimenya uko nukuri. Kigira kane, kugira nimbure mbanza kubiba. Ntibishoboka ko wimbura icyo utabivye. Bamwe rero bashaka amaresultat ariko atambuto babivye. Isaka yabivye mu bugaragwa, kuko yarazi principe. Nibihagaze yuko ndiko ndabibira mu bugaragwa, ariko bihagaze ko ndiko ndarespecta le principe. Mwene datagira ndakubwire ngo Imana twakurikiye ni Imana y'amaprincipe. Nushobora kuvuga ngo ngiye akote. Oya, hari ukuntu yabikoze, hari ukuntu yabitunganyije, hari ukuntu yabishizeho. Nuko pointre nacu uzobihindurako. Ariko ukwiye kugira iki? Kwiyalinya ku murongo wiwe, ku murongo wiwe, ku murongo wiwe, ku murongo wiwe, ku murongo wiwe. Umviriza, ngira ndakubwire ngo naho ijambo ry'Imana tubwira ngo twarahezagiwe, ariko ngira ndakubwire umugisha Imana iriko iratubwira urashobora kuva mu mbuto yitwa kumvira. Ukarindira kuzohezagirwa, ariko kubera utari kurumvira ntabwo uzokwigera iryo jambo rishika.
nuko bimeze, nuko bimeze, nuko bimeze, nuko bimeze. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo ibi ntibindaba, ariko kandi imbuto yose, imbuto yose, imbuto yose ngomba kwimbura, mbanza kuyibiba. Uyu munsi uriko ubiba iki? Mu buryo bw'impwemu uri kubiba iki? Hari abantu bibaza ngo amasengesho nayo abantu bari mu maprobleme. Ariko mwene data ngira ndakubwire ngo ntituja gusenga, ntiturondera Imana kuko turi mu ngorane. Tuja kurondera Imana kuko tuzi ko ari we soko y'ubugingo. Mbega imbuto uri kurabiba mu buryo bw'impemu ni iyihe? Ngoya ngo amasengesho ntandaba. Ubu twavuze amasengesho yeje azotangura ejo, ariko mugabo pourtant hariho bamwe bamaze ku désactiver. Ivyo ni vyabariya, ivyo ni vyabariya. Jendi busy. Ayo mahoro ukeneye mu mutima wawe, wewe wibaza ko kashi izo yaguha? Ko hariho abo turiko turafasha bafise ibikwega n'ibikwegane, bakaza barira, ariko ukaraba ibyo afise ukavuga uti Mungu wangu, none uyu muntu c'est quoi au fait? Kwibi nanje ari byo nshaka. Ariko mugabo ngira ndakubwire ngo ivyo ukeneye vya mbere kandi vy'agaciro ni ivy'indani. Ivyo navyo vy'indani nahandi biva. Ariko raba ingene papa umwirengagiza, raba ingene papa umubona umenga muramenyeranye, umenga ariko mugabo ni wamuja kure, iyo ni imbuto uri kurabiba. Hanyuma uzokwimbura ubugaragwa no kwiganyira no kujya imihara abantu ngo nibo bandiye, nibo mbameze uku. Ngira ndakubwire ko n'Imana ishobora kubireka bikamera kujya bakakujya, ariko mugabo iyo baba irasoro, ureba mu Kirundi bavuga irasoro, okay? Irasoro iyo ba itarizi yuko ifyonzwe iza kuguruka cane, yokomye induru ikavuga ngo na urabona. Ariko mugabo barayifyonda, hanyuma mugabo izi kwiza kuguruka. Iyo batayifyonze nishobora kuguruka. Ngira ndakubwire ivyo bintu uri kuracamwo kubera bajya abantu, ngira ndakubwire ni kugira uguruke. Rero bakure mu kanwa, bakure muri uwo mutima, kuko iyo ni pubere, bo bimerewe neza, ariko wowe biriko birakurya, bikuhonsha, none niwumva ko ari uri kurapfa gusumbabo. Ariko tahura yuko Imana ishobora kubikoresha kugira ikujane ku rundi rugezo. Uyu munsi uri kubiba iki? Uri kubiba urukundo. Urasi ko hari abantu bavuga ngo nibankunda, nibandaba, nibagira iki. Urayibona blues ugumira muri izo ndirimbo zo kwidodomba. Muri Bibiliya naho mbona igitabo cyo kwidodomba kihari, naco ndiko ndabona. Ariko wowe uguma widodombera abandi. None wewe kushaka urukundo, wowe uri kuruha abandi. ngo hariho ngo bapendereya, ngo hariho bapendereya. Kura ayo majambo, ukwiye kwibaza ngo mbega iki kintu ko jewe kinshikiye, mbega niyihe mbuto jewe nabivye. Mugabo uri ngaha, ivyo uri kurimbura mu rugo rwawe, ubwo si imbuto wabivye. Wewe wibaza ko mu rugo rwawe bakeneye igiceri, wibaza ko ari ivyo vyonyene wabagaburiyeho, none nta ratiyo isize, wibaza ko bakeneye ivyo. Ubu raba ingene bajya abana bawe bacitse ibidoma. Kubera iki? Imbuto wabivye uri kurayimbura. Bari bakeneye affection yawe, bari bakeneye kubakurikirana, bari bakeneye kubiyegereza, baciye bagenda kuyironderera handi. Ariko ubu rero ugira ugonge moteri,
kandi ari we wabivye imbuto itariyo. Ngo none hari ico babuze. Wibaza ko bakeneye ico imbere y'ibindi, ariko bakeneye ivy'indani. Ivyo nivyo bakeneye. Hanyuma murundi wo hanze azobaha ibindi. Ni ngihe mbuto uri kurabiba uyu munsi? Mbega ni inzigo? Urazi mwishengera abantu bagenda ni inzigo sigo. Ariko gira ndakubwire mwene da turi kurapfa. Uraza abantu ku munsi bagumiza abantu mu kanwa, bakure mu kanwa. Mbega ivyanje birananiye nje kwikorera ivy'abandi gume ndabamedita. Ni est-ce abantu ni sujet de méditation? Kera hari indirimbo twahora twumva y'abakongomani y'abazayirwa, urabibona kera baba tuba basi ndayibuka neza. Hanyuma iyo ndirimbo bavuga naragerageje kubaza abantu baziringara kuko twarabiririmba navyo tuzi, urumva. Ndabaza kumbe tuba neno bakure mu kanwa. Urabibona hariho n'abantu ngaha baje gusenga, nibaje kuraba Imana, nibatumbereye Imana, ariko mugabo bariko barandika ivyo inyuma ya culte, ivyo baza kuyagira hariya. Kura abantu mu kanwa. Nihe mbuto uri kurabiba? Kura isaku muri izo nzu. Ngwe bana ngo naka ngo ageze ku ijipe. None ivyo birakuraba? Est-ce que ivyo biza kunyungura iki vraiment? Entre nous, avoir basse. None, okay, ayabigezeko. None jewe birandaba. Ndaza aho yayikuye, ndazi bamwe bakagira iki hejuru y'ivyo bakaca baza kubesha, babesha ngurumva ngo nibi. Kura tuba. Vraiment. Oya. Kura. Mbega niyihe mbuto uri kurabiba? Mbega ni division hagati y'abantu. Ubanganisha. Wewe wibaza ko bizokwijana? Ese ko wibaza ko bizokwijana? Kandi ngira ndakubwire imbuto bayibiba ari imwe, ariko izokwimbuka nyinshi. Izokwimbuka nyinshi. Iyo ubivye urimbura. Uyu munsi ubikuri ko bibiki. Igekorekira. Imbuto yose yimbuka iyo ico bisa. Sindigera mbona umuntu avuga ngo nzindutse gutera ibiharage, hanyuma hageze kwimbura yimburira ubushaza. Nibishoboka? Oya, nibikunda. Oya, ico bivye uracimbura. Yakobo yabivye ukubesha. Yabeshe se. Ivyo urashobora kubibona muri Genèse itanguriro igice ca 27 umurongo wa 18 na 19. Ivyo murashobora kubibona. Yabeshe papa wiwe avuga ngo jewe ndi Esau. Esau yari umuhungu mukuru. Aramubesha agomba kumutwara droit d'aînesse. Urabibona arabesha papa kuko papa yari mu busaza ntiyabona. Aramubesha. Hanyuma papa cahezagira Yakobo. Hanyuma Yakobo siwe mu bisanzwe uwo mugisha wari ugeneye. Hanyuma mugabo Yakobo arabeshe, araryohewe, bimeze bye, ariko mugabo kandi uko kubesha kumuzaniye ingaruka kuko aciye ahungira, arahunze kuko baciye bankana na Esau. Hanyuma aciye ahungira kwa oncle wiwe yitwa Labani. Amaze guhungirayo Yakobo aciye akorera Labani kuko Labani yari umuntu w'umworozi, ibintu nyene bimera neza. Hanyuma rero Yakobo agomba gutaha, aravuga ati jewe uyu mukobwa wawe Labani jewe namukunze, uyu mukobwa vy'ukuri ngoma ndamukorere kugira ninasubira iwacu nzogene ntwaye umugore. Okay, baravyemeranije.
by'ukuri yuko azomuha uwitwa Rakeli kuko niwe yari arashimye. Hageze kwa mumuha, Labani oncle, mbwira uti oncle, yewe gaye, nawe ikinyoma kiba kirinjiye. Acabesha Yakobo kuko ico gihe no mu bakera no mu mico y'ikirundi murabizi yuko umugore yamuhabwa na papa. Subusha. Papa yakuzanira umugore, yarabona ko hageze nyene hageze, aca yubaka inzu, hanyuma ukaca ubona mwijoro umuntu akuzane ba. Niko byari bimeze mu mico, niko byari bimeze. Hanyuma rero niko rero no kwa Labani rero byaciye bigenda. Erega Labani acamuzanira byitwa ngo amuzaniye Rakeli kubera hari mwijoro amuzaniye mukuru we yitwa Leya. Mu gitondo acawe, yo Mungu wangu, haleluya, yasubiye guca Rakeli iyindi myaka kugira aronke Rakeli. Ariko mugabo muca mwumva yuko ikinyoma kizovyara ikinyoma. Niko bimeze, niko bimeze, niko bimeze. Haleluya. Mbega uyu munsi imbuto uri kurabiba ni y'ubwoko ubuhe? Mbega uyu munsi imbuto uri kurabiba ni yihe ubwoko, ni yihe ifise ubwoko ubuhe? Haleluya, haleluya. Mu migenderanire yawe n'abandi niyihe mbuto uri kurabiba? Si coincidence biriko biraba, ariko uriko wimbura ico wabivye. Nuko bimeze mu mico yawe, umwanya wawe. Iyo ni imbuto. Bajone muri hano, ego nta kazi ufise, ariko Imana yaraguhezagije umwanya. Uwo mwanya ni imbuto. Mbega uwo mwanya uri kuwukoresha iki? Ariko mugabo genda urabe umwanya umara uri ku masitatu. No, entre nous, ni wivugane. Genda urabe umwanya umara uri ku masitatu kuva mu gitondo uvyutse, aka video kaje ucuraba, ukacubandanya, ejo niko zobandanya, hirya ejo uzobandanya. Wewe icugwanira gusa nukurondera amamega nta kindi. Ariko mugabo ayo mafaranga uri kuratakaza, wari kugenda ukagura ikarata hariya muri Institut Français, hariya muri Centre Culturel Français, hariyo internet ya gusa, hariyo ibitabo vya gusa, hariyo ibiki, wari kugenda kugira basi uburungura ubumenyi. Uyu mwanya wawe, iyo mbuto kuri kurayipfisha ubusa. Baririmvye mushaka gushika kure, mwibaza ko bizokwizana ngo Obedi bana ngo arandiye. Obedi akuriye he? Urazi ko hari abantu bavuga amajambo nkayo ariko bafise motivation mbi. Namiye banione, namiye rega jewe na jewe ijwi ryanje rirarungurutse. Motivation yawe niye kugira uvuga ivyo bintu? Ubwo ni wobiba uwo mwanya ukaja muri sare wenyene ukabura develop iryo jwi. Aya masare niyirirwa yuguruye, ariko mugabo tukubona kangahe? Nashira kuri micro none genda banza urabe iyo imbuto uri kurabiba uyu munsi kugira bazogushire kuri micro uri kubikorera iki? Nimungu bite. Umuntu wese numubivyi, ariko kandi umuntu wese numwimbuzi. Oya ntuzovuga ngo mbibira. Oya umuntu wese arabiba kandi umuntu wese arimbura.
ivyo nuzovuga ngo jewe ivyo nibindaba. Bitahure mujene, umuntu akuze, twese turi hano. Tahura ngo imbuto wewe uri umubivyi ariko kandi uri n'umwimbuzi. Haleluya, haleluya. Umwami Sawuli yabivye ivyo yari yimbuye ivyo yari yarabivye, naho ko ari kutumvira Imana. Yari umwami, yari gushobora kuvuga ngo bana ngo bajya abagenerale ngo nibo bandiye, ngo urumva ngo nibo babikoze, ngo nibo bantaye mu rudobi. Oya, ntawe ushobora kubitako, ariko mugabo umumwe wese ni umubivyi ariko kandi umumwe wese ni umwimbuzi. Ntawe ushobora kubitako, ni principe ikora ku muntu wese. Haleluya. Igikurikira nuko ukutamenya kwawe nikuzobuza umwimbu w'ico wabivye, naho hoba ari ukutamenya. Haleluya, haleluya. Muri Hoseya 4:6 bavuga ngo ubwoko bwanje bwishwe n'ukutamenya. Ubwoko bowe bwiwe, none abantu biwe nabahe? Ni jewe nawe. Urashobora kubiba utazi kuri kurabiba, ariko naho utabizi, ariko menya ngo uzokwimbura. Ariko uyu munsi Imana ikujane mu rundi rugezo rwo gutahura ngo ico ndiko ndakora cose ni imbuto ndiko ndabiba. Haleluya. Birumvikanaga abantu b'Imana. Ikikurikira nuko imbuto bambe umwimbu wama ari muniniya gusumba imbuto umuntu yateye. Ubimenye umurimyi, abahinga baravuga ngo iyo urutete rumwe rw'igiharage barurimye ruza kwimbuka 20, hagati ya 20 na 60. Ngira ndakubwira ngo icuri kurabiba cose kizokwimbuka incuro. Niwabiba karenganyo, ngira ndakubwira igihe bizoza, igihe kanaka, ngira ndakubwire ngo bizoza bigwiriye, wewe bizokubabaza gusumba ingene wababaje bariya. Kuko ubuzima bugizwe no kubiba no kwimbura. Uri kubiba karenganyo, uzokwimbura incuro. Uri kubiba urusaku, uzokwimbura incuro. Uri kubiba amahoro mu bantu, uzokwimbura incuro. Yaba mu kibi yaba no mu neza, vyose birakora. Imana nicokogwa. Haleluya. Wa mudamu yarabivye mu mukozi w'Imana mu bami 17. Wa mudamu w'umufakazi yarafise agafu gakeyi n'utuvuta dukeyi, ariko arabibiba. Aje kubibiba kuko yarabibivye n'umutima mwiza, afise motivation nziza yo gukorera Imana. Hanyuma Imana iramugenderera ngo agapfu ntikigeze gasubira kubura. Yarimbuye. Haleluya. Yarimbuye. Umugabo umwe yitwa Charles Reed, yari n'umuhanga, n'umuprofesseur muri kera hagati y'igihumbi n'amajana 1941 gushika 2016 niho yacapfa. Uyu mugabo yakora n'umunyamerika, yakora muri za kaminuza, yari umuntu ahambaye. Niwe yavuze aya majambo, aravuga ngo ubibiciyumviro uzokwimbura igikogwa, uzokwimbura une action. Niwabiba igikogwa uzokwimbura une habitude, no kuvuga uzokwimbura umugenzo.
akamenyero uzokwimbura umugenzo. Niwabiba umugenzo uzokwimura umuco, caractère, uzokwimbura imyitwarire. Niwabiba imyitwarire cyangwa imico uzokwimbura ico uzoba, destin. Nuko bimeze. Uri kubiba iki uyu munsi kugira ngo destin yawe izobe nziza? Imbuto yose ifise umwanya wayo kugira ngo izokwimbuke. Nta mubebe avuka uyu munsi acacika umuntu akuze. Nta mugwiza atunga uyu munsi atangura business uyu munsi ino munsi nyene rino joro acacika umumiliyarderi. Kiretse babandi bayakura hahandi. Ariko mugabo ngira ndakubwire ngo nabajya naho yitwa umumiliyarderi, ijya mbuto abivye y'ukwiba azoyimbura. Niko bimeze. Kuko Imana yarashizeho ico bita principe de croissance. Nta giti ino munsi gica gipima imetero 5 kitahereye mu rugemwe. Yosefu yaratawe ariko yamaze imyaka 13 kugira gera hageze. Ikintu cyose gifise umwanya wacu no kwimbuka. Ikindi uhindure imbuto yawe kugira ngo wimbure ibindi, wimbure izindi mbuto. Uyu munsi iri jambo ntirije rigucira urubanza, ariko iri jambo rije riguhindukiza, rije rikubwira ngo mwene data, niyihe mbuto wabivye mbi. Ariko mugabo uyu munsi bariko baguhamagarira ngo nimba ushaka umwimbu mwiza, raba ico ugira ubibe uyu munsi. Ntihararengerana, urashobora kwimbura vyiza. Ntihararengerana kugira ukuri ubwo bucafu mu mutima wawe. Ntihararengerana kugira ukuri ivyo bintu bitari vyo vy'imbuto mbi uri kurabiba. Ntihararengerana kugira ugire. Haleluya. Nuko bimeze. Ndarangije mvuga ngo iyihe mbuto uri kurabiba uyu munsi kugira wespere yuko uzokwimbura ibihwanye n'iyo mbuto. Iri ni ijambo ry'urukundo, si ijambo rya condamnation. Iri ni ijambo riduhagurutsa, si ijambo riducinyiza. Iri ni ijambo ritatugumiza hahandi, ariko ni ijambo riduhagurutsa tukagira ico tubikoreye. Iri ni ijambo ry'urukundo rivuye ku Mana yawe, ariko akubwira ngo wewe urafise ubwenge bw'Imana. Ku munsi bukoresha. Iyumvire mu madecision ugomba gufata, iyumvire mu majambo ugomba kuvuga, iyumvire mu bikorwa ugomba gukora, iyumvire kuko wewe uri umwana ava kuri papa. Mana ndagushimiye kubw'ubu bwoko bwawe, ndagushimiye kubwira ijambo uzanye uyu munsi. Ndasenga mu izina rya Yesu. Mana tuvuze make, wari kuvyagura, wari kubivuga ugasubira ukabivuga, ariko Mana wewe aho tudashitse urashobora kuhashika. Nico gituma Mana asubiye kuvuga ngo dodora mu mitima y'aba bantu, dodora mu mitima y'aba bantu, dodora mu buzima bw'aba bantu, dodora mu izina rya Yesu. Mana uyu munsi icika intangosha, Mana uyu munsi ibihe bisha, Mana uyu munsi tuve mu rugezo rumwe tuje mu rundi rugezo. Mana uyu munsi duhindukize page, maze duhagarare nka wewe,
Mana dukore nka wewe, Mana tuvuge nka wewe, Mana twiyumvire nka wewe, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko urajije kutubwira ngo icyo tuzobiba icyo ari cyo cyose tuzocimbura. Uhezagira umuntu wese Mana yari hano. Reka iri jambo rirushirize Mana kumwubaka. Reka iri jambo rirushirize Mana gukatisha ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubahezagire Mana iyo bagiye, ubagirire neza iyo bagiye. Mana bubakire kuri iri jambo, maze Mana icyo wavuze ndazi neza uzogishitsa. Iyo umuntu abivye azokwimbura. Urakoze kuko uri umwizigirwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze. Amen.